Nitekano umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe abanywanyi mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru yacu tubashikiriza kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. Uno mwanya w'amakuru agezweho turi kuwa Mungu kw'igenekezo rya 30 Munyonyo 2025, aho tugiye kwibanda kuri vyinshi bigiye bitandukanye mu makuru menshi aba ariko aravugwa cane mu bisata bitandukanye harimwo politike hagati y'akazi na muntu, ubutungane, umutekano, bivugwa mu kibano, bivugwa mu ntwaro, tangazwa n'abategetsi, ingingo n'abatangaza hamwe n'ibikorwa nabo n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye nk'uko bimenyereye mu biganiro n'amakuru. Ivyo vyose tubigarukako. Mbere yuko rero tuyatangura, reka turamutse mu mwese mudukurikiye muri mu bice bitandukanye mbere mu gihugu c'u Burundi, abari mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi, yaba mu buraruko, mu manuko, mu burengero hamwe n'ubuseruko, yaba bari ku mugabane wa Afrika mu bice bigiye bitandukanye no ku yindi migabane, twese turabahaye kaze, turazi ko mubandanya gukurikira amakuru tubagezaho. Muri uyu mwanya rero tugiye kugaruka ku ngingo iriko iravugwa cane n'aha mu gihugu c'u Burundi. Tugiye kugaruka ku ngwano yo kwiba ubutare iri kubera muri CNDD-FDD. Hari amahera menshi yanyegezwa ava mu butare bikaja mu mifuko y'abategetsi, turaza kubigarukako. Turaza kubabwira kandi ko hari abajenerali boba batswe birombwe bahorana bavyimba amahera akaba yabo. Ikindi kandi nuko amakuru duhejeje kuronka ari uko ivyitwa amakoperative yo kwimba ubutare yose ari ay'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Ikindi mwamenya nuko tuza kugaruka ku butare bwose bwashorwa hanze, haribazwa niba hari amakamyo yoba yaragiye atakintu kirimwo ari gusa. Ikindi tuza kugaruka ku bagabo bakomeye cane mu birabana n'ubutare aribo Mayondori na Musteri. Ese boba bategeka Varisito Ndayishimiye canke ni Varisito Ndayishimiye abategeka? Turaza kubigarukako. Inyinyurana hagati ya Bunyoni na Varisito Ndayishimiye imaze kumenyekana ko mu vyo bapfa harimwo ubutare bwasizwe na Nkurunziza hamwe n'igitoro. Pacifique Rinazwe rero agasigura ko abategetsi b'u Burundi ubwenge bwasubiye inyuma, abanyagihugu ngo barabeshwa cane, ariko ngo n'abanyagihugu rero akaba abivuga bashingiye ku butare abarundi bariko babeshwa ko buhari kandi atabuhari. Ivyo vyose muri aya makuru tugiye kubigarukako ku buryo burambuye. Reka tubasabe kugira ngo mufyonde kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko ibuke no kubisangiza bagenzabe kugira badacikwa n'amakuru tubagezaho. Varisito Ndayishimiye muri iyi minsi ariko yumvikana avuga ko yashoye ubutare hanze, ndetse amasanamu akagaragaza ariko arekurira amakamyo hagiye atandukane, akenshi akaba ari amakamyo 6 genda abandanije imwe imwe ku yindi, yerekana ko hari ubutare bwoba bushowe hanze y'igihugu c'u Burundi. Hari mu kiganiro rero yoba yarakoresheje igihe rero yagaruka kuri Faustin Ndikumana na Pacifique Rinazwe, ivyo vyose yagiye arabishikiriza avuga ko hari amahera ariko arava mu butare, ariko ntiyigeze aspecifia ayariyo. Haribazwa ivy'amakoperative yiwe kuko akenshi avuga ko yoba yagiye kuraba amakoperative yimba ubutare kandi agiye kureba ibikorwa vyiwe. Imbere na mbere rero nuko Bunyoni mu vyo yoba yari yasigaranye mu vyarazwe na Sogo canke Pierre Nkurunziza hari harimwo ubutare bwasizwe n'umuhisi Petero Nkurunziza hamwe n'ibirabana n'igitoro. Hari amasosiyete menshi rero arayinjiza igitoro mu gihugu c'u Burundi azwi ko ari aya Bunyoni, ariko rero ivyo vyose Varisito Ndayishimiye mu kubibona, mu kwikuraho ivyo bavuga ko ari iragi rya Sogo, mu kwikuraho abo bose bahora bumvikana na Pierre Nkurunziza, Varisito Ndayishimiye yavuze ko yifatiye mu minwe ikibazo c'amakoperative canke amasosiyete yose yimba ubutare. Niho rero yatanguye kuboneka ariko aragigirana nayo Mayondori na Mustere, bose rero boba bazwi cyane mu gisata co kwimba ubutare mu gihugu c'u Burundi. Hakibazwa rero abo baba bategeka abandi. Se ni Varisito Ndayishimiye ategeka Mayondori na Mustere canke ni Amusteri na Mayondori boba bategeka Varisito Ndayishimiye?
hari ubusuma bwinshi rero bwagiye buraboneka cyane muri ivyo birabana n'ubutare, aho bigeze rero no ko hari abajenerali bakomeye cyane mu gipolisi no mu gisirikare c'u Burundi baba baratswe ibirombwe byose bahorana, ariko rero mu kubibaka hakaba harabayemwo iminyurana rikomeye cyane aho muri CNDD-FDD, aho ibicocoro vyose biriko biragwanira ubutare muri iyi minsi, cyane cyane ngivyo bita tererare hamwe n'inzahabu mu bice bitandukanye mu gihugu c'u Burundi kuko birahari. Hari amahera menshi rero anyegezwa ava mu butare bikaja mu mifuko y'abategetsi, ivyo nivyo muri CNDD-FDD bariko barapfa, abajenerali bariko baranyurana, ariko kandi bakaba baboneka ko hari impande zibiri, hari uruhande rw'abakorana na Alain Guillaume Bunyoni, hakaba hari n'urundi ruhande rw'abakorana n'umukuru w'igihugu, ariko ikiboneka ko nuko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye abashaka kwihagira ivyo byose birabana n'ubutare, kugeza aho afata igitambaro ciwe akaja kurekura imiduga yose ijanye ubutare mu bihugu vyo hanze. Benshi rero bakaba barabonye amakamyo agiye atandukanye yagiye ararekura ku ncuro zigiye zitandukanye, bakavuga ko harayagiye arimwo ubusa. Ibi byose byagira biravugwa dore ko hari abasesanguzi batandukanye baharanira agateka kazina muntu n'abazi politike y'iterambere mu gihugu c'u Burundi, bavuga ko ivyo byose ari ukunyegeza ndetse ari uguhuma amaso abarundi, babereka ko mu gihugu hari byinshi bihari. Varisito Ndayishimiye rero ngo yabonye ko ari byo ariko arasabwa n'abanyagihugu ngo arashobora gufata ikintu ciwe ngo akagishira imbere cane cane, dore ko mwumvise ko hari byo yagiye arashikiriza ngo ku nkwavu. Reveriyano Ndori kuri yo kurundi ruhande akaba yarashikirije amavuga ko ivyo byose ari byo bizokiza igihugu, ariko rero iyo abonye bidakunda ngo arahimba ibintu bitandukanye nko korora ibikogoshi, imisiba hamwe n'ibindi bitandukanye, yereka abarundi ko bafise itunga rikomeye cyane kandi ata kintu na kimwe bariko bararonka ku butegetsi bwiwe. Ivyo byose rero no mu birabana n'ubutare, Varisito Ndayishimiye mu rubuka ivyo yashikirije mu Kayanza ko abarundi bashobora kurya amahera azova mu butare akabatunga imyaka 1000. Byose rero byari ukubesha, kwari ukugira ngo yereke abenegihugu ko ariko arita ku bikorwa byo guteza imbere igihugu kandi atana kimwe ariko arateza imbere. Byinshi rero bigiye bitandukanye birabana n'ubutare, hariko haravugwamwo amakuru menshi cyane n'iryo n'inyurana riri mu bategetsi cyane muri CNDD-FDD. Twabwiye iby'abajenerali baba baratswe ibirombwe bahorana by'imbwamwo y'inzahabu na tererare. Hari amakoperative menshi havugwa ko harayo kwimba ubutare kandi ayo yose ngo bari abakozi ba Varisito Ndayishimiye. Ngo Varisito Ndayishimiye ubu mbere yari yabonetse nk'uje kurwanya abasuma bo mu gisata c'ubutare, ariko ngo ubu ngubu niwe ariko arifatira ibintu vyose kandi abarundi bose bariko barabihomberamwo. Pacifique nazwa ati abategetsi b'Uburundi ubwenge bwarasubiye inyuma n'abanyagihugu nabo bwarasubiye inyuma kuko bahora babeshwa cane. Ivyo birabana n'urutare. Ivyo byose rero ni ibintu bigiye bitandukanye biriko biravugwa. Reka tuje mu Kayanza. Umunyororo w'ubuzima bwose kuwishe wikekwa ko ari umuhabara w'umugore wiwe, tugiye kubigaruka ko sentare nkuru y'igihugu ya Kayanza mu ntara ya Butanyerera mu buraruko bw'Uburundi yarahanishije umunyagihugu wo ku mutumba Dusasa zone Rugezi muri komine Kayanza umunyororo wo guhera yagirizwa kwica umuntu, ategerezwa kandi kuzotanga miliyoni 10 z'amafaranga y'amarundi y'indishi y'akababaro ku muryango w'umuhise. N'umukenyezi we vyagaragaye ko afise uruhara muri urwo rupfu yaciriwe gufunga imyaka 2. Ico caha rero cabaye mu ijoro ry'uwa 16 Munyonyo ko bw'ivyagirije umugabo rero yasanze umuhisi mu cumba ari kumwe n'umugore wiwe, haciye haduka rero indyane zahavuye zivamwo kuniga uwo mugabo yikekwa ko ari umuhabara w'uwo mukenyezi. Sentare rero yarabonye ko uwo mugabo yishe uwo mukenyezi yabiteguye, ariko imbere y'abacamanza wikekwa yarahakanye ivyo yagirizwa ko yari yateguye kwica umuntu, akemeza ko yabikoze rero abitumwe n'ishavu kandi ko yariko arigwanira. Umukenyezi rero nawe nyene yarahakanye ivyo yagirizwa, akemeza ko vyabaye atarahashika. Sentare nkuru y'Intara ntiyahaye agaciro izo nsiguro yafashe kubwo bwicanyi bwari bwateguwe kandi ko
hagirizwa ico caha yakoresheje inguvu nyinshi yaciriwe igihano co gufunga ubuzima bwose umukenyezi we nawe akazofungwa imyaka ishika kuri 2. Ibara rero rirerekana uburemere bw'amabi akorerwa mu ngo n'ingaruka mbi zishobora kuva mu mabi akorerwa mu ngo. Mu Rumonge rero abadereva babiri bahagaritswe bagirizwa kutubahiriza ibiciro vyo kunguruza vya leta. Ni babiri mu bunguruza abantu n'ibintu, Jean Claude Ndayirukiye na Selemani Amisi barahagaritswe kuri wa gatanu barafungirwa mu gasho ka komisariya y'igipolisi c'intara ya Rumonge mu kubishira uburengero bw'igihugu mu ntara ya Burunga. Bagirizwa rero kwaka amahera arengeye ibiciro biheruka gushingwa na leta. Kubw'amasoko aho Rumonge, Jean Claude Ndayikengurukiye yarihishije ibihumbi 15 y'amarundi ku ngenzi zari zivuye Bururi mu ntara ya Burunga, mugera amafaranga ategekanijwe ari ibihumbi 6. Selemani Amisi rero yoba yaranse gutwara bari bagiye Bujumbura bategeka kubanza kwemera ko bariho ibihumbi 15 ku rugendo. Igiciro ca leta cashizwe ari ibihumbi 7. Yafatwa rero ubwo nyene yacajanwa gufungirwa mu gasho ka komisariya. Abafashwe rero nyuma y'imisi 2 gusa habaye inama kuri wa gatatu hagati y'abajejwe intwaro na bene amamodokari yunguruza abantu n'ibintu, aho abunguruza abantu n'ibintu biyemeje kubahiriza ibiciro vya leta. Ibiciro vyashizwe na leta rero nuko kuva mu Rumonge gushika mu Bururi ari ibihumbi 6 vy'amarundi, muva mu Rumonge gushika Bujumbura ari ibihumbi 7 vy'amarundi, kuva Rumonge gushika Nyanza Lake ari ibihumbi 5,500 y'amarundi. Nubwo ibitoro biriho gusumba mu kwezi guheze, abenshi bafise imiduga bamenyesha ko bubi bw'amabarabara butuma bakoresha n'amahera menshi mu kunagura iyo miduga yabo, rero bigatuma rimwe na rimwe baduza ibiciro. Abashoferi rero baracafunzwe mu kurindira ko bashobora gukurikiranwa ku caha co kudakurikiza ibiciro bishingwa na leta. Ndongozi zikaba zemeza ko zigiye gutsimbataza igikorwa co gucungera igisata co kwiyunguruza mu karere. Haraheze rero amezi 4 akokaye benshi barahagaritswe barafungwa mu ntara zitandukanye mu gisagara ca Bujumbura bagirizwa kwiyamiriza ibiciro vya leta bitaduzwa kandi bitoro bitaboneka. Haraheze imyaka hafi 5 barugise mu gasho k'igipolisi hafi y'Urwanda muri Republika y'Uburundi, bikavuga ko bafunzwe nabi cane. Mu yandi makuru rero avugwa cane, hari umugwi wagendeye amabohero menshi unasubiramwo kwiga amadosiye y'abafungwa ba politika n'abagerageje gutembagaza ubutegetsi. Hari umurwi uheruka kugira urugendo mu mabohero menshi y'Uburundi. Abafunga rero babonanye n'uwo murwi harimwo bagirizwa kugerageza gutembagaza ubutegetsi bafungiye mu ibohero rikuru rya Gitega, mugwa mukuru wa politike. Kubivuga rero n'abafungwa muri uwo murwi warasuzumye dosiye y'umwe uranavugana n'imirwi itandukanye baciriwe imanza, harimwo n'abakurikiranwa ku mvo za politike no guhungabanya umutekano w'igihugu. Ngo bashitse mu ijoro rinini bafise amadosiye mu minwe, umwe wese yarumvirijwe bivanye n'ivyo yagirizwa. Batubwiye ko bashaka subiramwo kuraba amadosiye n'abamaze gucirwa imanza. Ni kumwe mu bafungwa yabwiye SOS Media Burundi agatomora ko uwo murwi bamaze iminsi myinshi muri iryo bohero. Abagirizwa rero kugerageza gutembagaza ubutegetsi bo mu rubanza rwa Nshimirimana no kugerageza kugandagura Niyongabo nabo nyene barumvirijwe, keretse rero bagirijwe kugerageza gutembagaza ubutegetsi baciriwe gufungwa kuva ku myaka 5 gushika kufunga ubuzima bwose. SOS Media Burundi yararonse abemeza ko umurwi wanasuzumye amadosiye y'abafungwa bavugwa mu bwicanyi bubiri bukomeye: igandagurwa ry'uwahoze rongo igeneza ry'u Burundi General Adolphe Nshimirimana yishwe atewe igisasu kuri muri Myandagaro 2015 no kugerageza kugandagura mu kwezi kwakurikiye umukuru w'ibiro bikuru by'igisirikare General Prime Niyongabo. Umurwi rero baba baranasavye kandi amadosiye y'abafungwa bafatwa ko ari abanyapolitike canke bagirizwa kubangamira umutekano w'igihugu, bamwe bizeye ko hazoba kugabanirizwa ibihano canke bakarekurwa. Batubwiye ko bariko baragerageza kuraba amadosiye yacu kugira bafate ingingo, niko uwundi mufungwa yamenyesheje. Buri mpera z'umwaka umukuru w'igihugu arashobora gutanga ikigongo canke akagabanya ibihano bisabwe canke bivuye ku bwiwe. Abenshi rero mu bakurikirana ibintu hafi babona ko Varisito Ndayishimiye ashobora gukoresha iyo ngingo kugira atange ubutumwa bw'ihumure muri iki vyegeranyo vy'igihugu na mpuzamakungu bivuga ko icuka ca politiki kitifashe neza. Mu Burundi rero ingorane zo mu mabohero ziracari nyinshi, aho amabohero afise ubushobozi bwo kwakira abantu 4,294 ariko arimwo abafungwa barenga 12,000. Imbohero rero ararengeje ibice 300% byabo yategerezwa kwakira, bigatuma rero abantu begerana cane, indwara z'ivyaduka zikagwirirana. Coba ari igikorwa ca politike canke n'ikimenyetso biriko biravugwa cane.
mu gihugu rero kinegurwa ku bijanye no kubuza gushikiriza ivyiyumviro mu bwisanzure amashirahamwe yigenga ariyamiriza amanyanga hamwe no kudakorera ku mugaragaro mu gushira mu ngiro ingingo zo kugabanya ivyo bitigiri vy'abafunzwe. Muri uwo mwanya nyene igisirikare kiranagirizwa kwica abanyamurenge mu buseruko bwa Repubulika Intwaro Rusange ya Kongo ivy'igisirikare c'u Burundi co ciyamiriza. Burundi rero bwaba bwararungitse abasirikare barenga 10,000 mu buseruko bwa Repubulika Intwaro Rusange ya Kongo gufasha FARDC n'imirwi yegamiye leta yitwa Wazalendo mu ntambara ya M23 genzura ibice bikomakomeye muri Nord Kivu na Sud Kivu. Kubw'abafungo benshi rero twavuganye c'umukuru w'igihugu yokora cogira impinduka ngo twizeye ko ubu hari ikizohinduka, niko bivugwa n'umwe mu bafungwa ba politike. Nayo mu Kayanza sentare nkuru y'igihugu ya Kayanza mu ntara ya Butanyerera muri Aroko bw'u Burundi yarahanishije kuri wa kabiri gerekezo ya 25 Munyonyi umunyagihugu ku mutumba Muhweza gufungwa imyaka 5 ibihumbi ijana vy'amande miliyoni 5 z'amarundi zindisha yakababaro izohabwa umuryango wishwe. Iyo ngingo rero ya sentare yerekeye icaha cakozwe kw'icena Munyonyo berekeye ko icaha yari akurikiranwe ku caco kwicisha amahiri umuntu. Mbere ya sentare yaremeye icaha ariko akavuga ko atantumbero kwica yari afise, agasigura ko yabikoze yibaza ko ari umusuma aje kwiba ku muhana wiwe. N'ikiziga rero catowe kure y'aho icaha cakorewe. Hari igiteye umbabaro abanyagihugu nuko ikiziga c'umuhisi catowe ku wundi mutumba utandukanye n'uwabereka icaha kandi umuhisi atabako. Ivyo rero bigatera kwibaza ibibazo vyinshi mu kibano. Abanyagihugu rero bari bagiye ku bwinshi gukurikirana urwo rubanza, nubwo bamwe bashima ingingo y'ubutungane abandi bavuga ko ico gihano kidakwiye baravye uburemere bw'icaha. Ku bwabo rero yagiriwe n'icaha yari gucirirwa igihano gikomeye mbere umunyororo wo guherayo. Uganda rero hari n'abakuru be biyamiriza ibizibukiriza ko yabahawe mu gice c'uko bakamwe kiraro ca Rusizi ni muri komine Bukinanya n'intara ya Bujumbura mu rube rwa Repubulika Intwaro Rusange ya Kongo. Abanyagihugu bo kurya gatandatu kw'ibararo rya gatanu ku mutumba wa Kaburantwa barasaba imizibukiro babona ko ari mito bivuye ku bikorwa vyo kubaka barabara n'ikiraro gihuza Burundi na Repubulika Intwaro Rusange ya Kongo. Barasaba leta gufasha kugira ngo baronke umuzibukiro uciye mu mategeko kandi biciye mu muco. Ivyo bikorwa rero biriko birakorwa n'ishirahamwe rituruka mu Bushinwa n'ivyo kubaka ibarabara ryerekeza ku ruzi Rusizi hamwe n'ikiraro kijabuka. Bakururwa bibe mu biganiro vya mbere hari humvikanye ko imizibukiro zohirana n'agaciro nyizina k'ubutunzi bwabo, ariko amahera bahawe bakabona ko ari make cane, bamwe bakayabona nk'ikimenyetso co gusa bihuriranye n'ivyo batakaje. Abanyagihugu rero barafise n'amakenga kandi ko barabara rishobora kwagurwa bigatuma rero hasiturwa ayandi mazu n'amatongo akagenda. Bakaba basaba rero guhabwa imizibukiro ihiranye n'ivyo batakaje, bakaniyamiriza ko shobora kuba hariho haranyuzwa amafaranga agenewe iyo mizibukiro. Igice c'amafaranga yari agenewe bakozwe ko arashobora kuba yaranyurujwe ngo niko bemezwa. Bo mu miryango rero iyo yose ikaba isaba leta gufasha mu gusubira guharura imizibukiro yishimikije agaciro k'ibintu vyononekaye kandi icungera uburyo neza iyo miryango mugambi w'inyubakwa rusange no guteza imbere akarere, ariko n'ivyokorwa hahotewe abakene. Tureze rero kuri aya makuru twari tubagejeje ko turabakengurukiye cyane ko mwabanye natwe. Mbasabe kugira ngo nimuzocikwe n'ibindi zogenda tubashikiriza byo dukora byose, sabe kugira ngo mufyonde kuri subscribe canke sabone bamutari mwafyonda ko kugira muje mushikirwa n'amakuru yacu muri mu ba mbere. Usaba rero kugira ngo byose mubikore munafyone no kugakengera kugira ngo muje mubona notification y'amakuru yacu agezweho igihe cyose tuyashikirije. Video z'ibiganiro hamwe n'ayandi makuru birabandanya kuri Imboneshakure ya Hejuru TV. Bane bahezagire.